Yeah. Sivyo? Niyo mpamvu kenshi usanga bagenda mugenda n'aba bodyguard. Yeah. Rero ndaheba ndavuga ati ico gihe naciye nkata ku bantu tuzinanye ndavuga ati les amis ndabasavye mumperekeze ndabinginze bajye abantu bashaka kugira ukuntu bavuga ati ngo bakugirira iki oya ntana kimwe bavuga ati oya bashavuga ati okay reka tugwerekeze baramperekeje vuba barashikana muhira barambereye abana beza ya none ubunya wumva bice bigenda gute après aho hantu warongeye kuhaca ubu sishobora kugenda jenyene kandi urabiziriya mu promoter akenshi tuba turi kumwe n'undi muntu wo ku kazi sishobora kugenda mwibarabara ubujenyene canke mba ndi kumwe n'undi mugenzi wanje kenshi utinya ko bahava bakugirira nabi ko maze kubibamwe kenshi yes none wiyumva gute kuko basi urabona aho nyene kuko nabanyivye telefone bari bazi ko bayivye alu bayinyivye kugira bari mu bafana nyene tusangiza ukuntu rero wahuye n'ico kibazo byari bimeze gute kugira ugumuba hari 19h kandi 19h nibaze yuko haba hakiri kare narahuye n'abatype kandi abaciye ko bicaye narinda nabazi ndarengana ndi kumwe n'umugenzi wanje w'umukobwa ndenganye umwe yaraje arayishikura twarameze nk'abanigana kwanza muragwana nyine Hello guys, turanukije kandi abakunzi ba Nick Drip Show mumeze neza twe tumeze fresh sana twama tumeze neza cyane. So my name is Liam Promoter Bendo Camera kuri mikroni kwa kundi nyene nabazaniye wa mu miss wacu Miss Mafyeri link akleni alu utamuzi guys abatamuzi nabo ndazi muri bashasha ariko mufashe tumwakire kuri bashasha araza kwidondora kubasanzwe naho arabasangwa ndazi muramuzi neza cyane amaze igihe aduha umunezero kuri Nick Drip Show. So link akleni alu turakwakiriye mu bwa Nick Drip Show. Merci beaucoup Nandre ndabaramukije cyane ni Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafyeri kwa menyo msumeno maso yinyana maso yinyana why no amazina kwanza inspiration yayo mazina yavuye hehe inspiration y'amazina yo basha sijewe mu bisanzwe nayihaye byavanye n'ibikorwa nagenda kora gwamenyo n'abantu zenya n'abafana bari inyisi mu musumeno ni cuma manda yari inyise maso y'inyana ni mukurukuru yari inyise Miss Mafyeri naryo niryo nakuranye kuva kera ni umutype yari umukiro nuko nibagiye izina ryiwe kandi niwe yari impaye atere tuvuga ni ko akunda amazina gukurikirana kandi urumva ibintu byose bavuze nibibaze ko ari ibintu bisanzwe kandi ari ibintu biboneka binambereye yantuka kandi wabyajemo umusaruro kwera abantu bakobwa benshi baravuga ati ujya mukobwa ararinda yo byo bitutsi ndiko byihanganira wewe ubigwenza gute kugira ngo muri mood kwera ibitutsi ubigenza gute kwera abakobwa benshi byo bintu batovyihanganira mu bisanzwe urazi umuntu agutuka imbwa iyo kuri imbwa ntucukuga nkayo ahubwo uguma uri wa wundi nyene je baravuze ibintu byinshi baravuze ko atacashoboye baravuze kwa ariko aho ngeze nta muntu numwe nta ntererano yumwe atari uko bafashije gusa kugira ama like kugira ama partage menshi burya n'ubufashire burya n'ubufasha mvuze muri sponsor no nta muntu numwe nigeze nja gusaba ngo nterera iki niki natanguranye agatelefone ka Samsung barabibonye uko kangira siko nasa siko narimeze ariko byose narabirenze ko ndaba umuntu nyene ari sinzi yes turabukeje cyane. So hari ingwano mwigeze kuba muri kumwe na Chimamanda muterana amajambo kiki cyarangiye Chimamanda abaye umugenzi wawe tuvuge ko mwari mu gakino tuvuge ko byari biki mwari byo mwari mwapanze byari bimeze gute ntitwari mu gakino nta kintu na kimwe twarimwo ko kijya giheje nawe ntitwari tuzinanye sinenda muzi ntiyaranzi byari ibintu bisanzwe ku sinzi gusa naramubona
nari ndamuze nk'umuntu akunda abakozi b'Imana ariko mu nyuma nza mbona naje aranyubahutse aramponze kandi bijya byari bya vrai twako turatukana bya vrai ariko byarangiye mubaye abagenzi araguha n'amafaranga no ntibyabaye ngo ni ukubera ko ngo twabaye abagenzi yarabonye ko nateye imbere aca arantera iteka aravuga ati ndamuterereye parce que sinari nzi yuko tumuhaye ntiyarazi yuko nzotera imbere ngo nkore akora so aru unye narateye imbere aca ndabira 400,000 no musije nagutumiye ngaha userukira abakobwa hari abakobwa ngaha benshi beza bafise ubwiza ariko ugasanga ntibariko bakoresha ubwiza bwabo nk'uko bikenewe ugasanga abakobwa beza ni babandi mu gitanda ugasanga baba barindiriye amamape ugasanga nibiki niyo debate today tugomba tudebateko abakobwa bameze uko kuba uri umukobwa mwiza n'ikihe kintu ukwiye gukoresha ubwiza bwawe so gukoresha ubwiza bwawe mu bisanzwe ikintu cyose kuri wewe kiba dukwiye kuza turagikoresha ikintu cyose kiba kiri ku mubiri tuba dukwiye kuza turagikoresha kwantanze sivyo ku bantu mugabo ufite impano ku badafite impano bakavyihoza kuko urinze ubona umukobwa ajyamo mu gitanda akarindira yuko shire wamurungikira amafaranga canke mama wiwe amurungikira amafaranga ariko ugatuma ari kararima nawe ajyamye mu gitanda kugira umuvyeyi amurungikira amahera iri waratunukira canke akarinda kugurisha gatungwa dutandukanye cane kubera ko jewe nakuranye amaboko abiri nakuze nzi yuko nta mukobwa wo kwicara umukobwa ntaba umushitsi hashitse hose mu gihe navutse nta mugaye amaguru mu gihe navutse atabumuga bw'ubujana mfise ku munwa canke ngo ndamugaye umunwa kujya kuntu bagira ibivyimba bitandukanye ku munwa umunwa wanje reka ndawukoresha kubera ko niyo mpano naronse y'ubutsi akenshi ikibazo abakobwa bahura naco barikengera cane ugasanga n'umukobwa afise ubumuga bwo kukuguru canke ku kuboko ugasanga umukobwa ni expose imbere ya kamera canke imbere bijya bintu gutinya ngo bontwenga canke iki eske ico kintu tuvuge ko atari burya ubumuga bwa mbere buri ni buri mu mutwe ubumuga bwa mbere buri mu mutwe ni iki rero ubwira abakobwa bikengera bisuzuguza bakabona kumenga ntaco bashoboye mu bisanzwe urabona je nimba mpengamye sivyo nimba mugaye nkaba meze gutya nkaba ngenda meze gutya je namenye ukuntu ndabivyaza mu musaruro ubu kuko ikintu cyose je ndagifata nka content sivyo ubuzima busanzwe canke ico mbonye cyose canke ico duhuye cyose zigenda gifata nka content ati kubera iki kuko aha mu Burundi duhura ari ibintu byinshi sivyo nimba wowe uri umukobwa ubona yuko ugiye nko mu isoko fata telefone yawe ukamera ugiye wipostinge ugira iki birafasha mu buzima sivyo nka je hose ndinda nanafotora baranamfotora sivyo kubera iki naramaze kuba brand no kuba mu mitima y'abantu kuko bavuga ati ujya mukobwa ntashobora gutembera muri quartier Kamenge ujya mukobwa ntiyashobora gutembera muri quartier iyi kubera iki mbe aho ntari bwandikiye aho ntari bwamenyekane nka jewe nka linka nka alu sinahatemberera none kubera ikintu reka kwatemberera negeze kwatemberera ahubwo kugira ngo babandi babone ko atakintu na kimwe kigeze gihinduka kuri jewe yego c'est vrai iryo zina naryandikishije ariko sinoca mba shosho ku buryo yaho n'ababagenzi canda baheba ntigikunda akenshi bakunze kuvuga ngo abantu mwamenyekanye murakunda kuba muri expensive life ubuzima bucanga usanga buzimvye ubuzima usanga udakwiye no gufata bisi ubuzima usanga udakwiye no kugenda n'amaguru wewe Imana yaguhezagira nka déplacement hari abantu ngaha ivyo bintu babihomberamo cane dusanga n'umuntu azwi mugasanga afite ikibazo cyuko adashobora kugenda muri ville atufata bisi
Yeah. ndashaka kuva muri ville ngo ataye muri quartier mumukira y'igitoro n'amaguru. Yeah. Abo bantu wewe kuri wewe ni kumeze namba atari kumeze abo bantu bahanura iki? Bo icambere na mbere abakunzi naho utazofata bisi muzohura. Ariko jewe reka mvuge ku kintu ca bisi premièrement. Jewe na jewe hari igihe bishika nkafata bisi nabuze igitoro. Kandi kenshi. Ariko narigeze guhura n'abadamu bamwe muri bisi. Nshinjira gusa. Ngo yongwe musumene. Undati yongwego ni ngo hegwa menyo nani. Ngo yengo bamwitaru. Ngo yengo ayo mazina ngo ntayuzi ngo yose ngo nayuwiwe. Umbe baca batangura mu bintu byo guharira. Ndabaramutsa ni sawa ca ndagenda ndiceje ndapoesha. Ahubwo ririnze kwicarana nabo kugira simpambe mvuga byinshi. Kuko ariko wicaranye n'umuntu acha none biraborohera yo giye ukicara muri bisi ukicara n'abafana nivyoroshe ahubwo nuko vyahuriranye nanje natekeye yandi mafaranga mu byo naringiye kurondera mu yararenze kucamba oblige kubarira bisi sivyo barabagore bane camba oblige kubarira bisi kuko ico kintu ni kintu kigoye kuko barakubaza ibibazo byinshi utari muri mood zo kwishura ivyo bibazo bakakuisha bakakubaza ibintu byinshi kubera amategeko y'akazi none umva atari bitabibuje ni kibazo ariko hamwe nk'ubu nsanzwe ngiye nko muri ville sivyo natagitoro mfise kandi bikaba biri obligatoire ko ngenda mu iyo ville uyo mwanya byesha bigenda gute tureza gufata bus ya mwico gihe abantu kandi suko tuba tubuze ya taxi mwico gihe abantu batabikora ya kuko keshi birabahomvya iba imagine gufata taxi are ahantu hose ugiye tuza gufata taxi turazi ukuntu ibintu byabo bibariha canke iki ugasanga si byahatari cyangwa ugasanga igaraboneka aho ugasanga herera mu déplacement niki kintu none wahanura none urazinda kubwira ikintu kimwe mu bisanzwe ni mu mutwe ibintu byose ni mu mutwe kuko je sinahura ukuntu naho no bamvuye ngaha gushika ngaho kuri Gare du Nord mfata taxi canke mfate bus jewe ndi umusportif fa sport sivyo jewe ngaha no ngaho canke ngaha no kuri 14 mu Kamenge nzogenda n'amaguru none babeho gute sasa abo bantu none ni mu mutwe nimba afise ayo mafaranga yo kuri ha taxi nazara yifata ariko nimba abona yuko agira yifate ejo atazora nk'ukuntu afungura nazara yireka ni yambarire toni de sport biboneke ko ari muri sport ni kepi hama akute sport nimba ahantu naho agiye bisaba yuko agenda yambaye bien agenda yambaye neza nagenda yambaye neza ariko arabe basi afate ndavuga gute afisa ya taxi afate taxi mugata ya fisi omwe ende mu sport agende kitoko kandi umuntu kugenda n'amaguru guca mu bafana navyo bibajena afuba yambara ikepi none ubu buzima bwanyu harwa nuko barabakurikirana bashaka kumera nka aru hari umuntu dukurikirana ashaka kumera nka kanaka ni gike umubwira buno buzima bwanyu buna bworoshe dusangiza umuco mu bisanzwe ubuzima ni njyankuge ubuzima ni njyankuge sindakubesha kuko nka jewe nimba nshobora kubibamwe no kuvyihanganira hariho benshi batoshobora kuvyihanganira bukoma bariko baragwana bukoma bariko barashwana je ndamaze gutegerwa n'abahungu babiri barambwira yuko ngo kasasa ngo karajifanya ngo ka journaliste wacarika piga makuru muhuye atana gahunda muri mufitani nariko nigira muri sport buke marche niko ndatambuka buke mugaba yaraje umwe wundi aramufata ngo yamureke ngo no nk'umubwira umutwara iki gisigura yuko hariho abafana beza n'abafana babi sivyo niyo mpamvu kenshi usanga bagenda mugenda n'aba bodyguard rero ndaheba ndavuga ati ico gihe naciye nkata ku bantu tuzinanye ndavuga ati les amis ndabasavye mumperekeze ndabinginze bajye abantu bashaka kugira ukuntu bavuga ati ngo bakugirira iki oya ntana kimwe bavuga ati oya bashavuga ati okay reka tugwerekeze baramperekeje vuba barashikana muhira barambereye abana beza none ubunya wumva bice bigenda gute après aho hantu warongeye kuhaca ubu sishobora kugenda jenyene kandi urabiziriye mu promoter akeshi tuba turi kumwe n'undi muntu wo ku kazi sishobora kugenda mwibarabara ubujenyene canke mba ndi kumwe n'undi mugenzi wanje kenshi utinya ko bahava bakugirira nabi ko maze kubibamwe kenshi yes none wiyumva gute kuko basi urabona aho nyene kuko nabanyivye telefone bari bazi ko bayivye alu bayinyivye kugira bari mu bafana nyene
tusangiza ukuntu rero wahuye n'ico kibazo byari bimeze gute hari 19h kandi 19h nibaze yuko haba hakiri kare narahuye n'abatupe kandi abaciye ko bicaye nari ndanabazi ndarengana ndi kumwe n'umugenzi wanje w'umukobwa ndenganye umwe yaraje arayishikura twarameze nk'abanigana kwanza muragwana nyene turanigana nyene turagwana kuko ntiyari kuyitwara uko nyene ca nditaza ndamuha umugere wo ku bintu ntabwo mubagira koresha umwanya ukoresha umwanya nuko ntamubabaje nuko ntamubabaje cane kuko iyo ndamukubita umugere w'ahantu hari aho yaca ababara ndamuhaye umugere nawe aca anesha ankubise ingumu yo ngaha kuri aka kagufa aka Presa nega baraguhakije ukuboko naramaze imisi kuri shock kandi urumva gufise shock rero uwo mwanya akiyinshikura yaciye agenda cansigarana ama écouteur ama écouteur uwundi nawe acara nyuri nyuma nawe arayashikura kubera buryo écouteur babunyerera karance mu myanya y'intoki vrema kara aragatwara uwundi acaca inyuma rero yiruka babiri bari bane baca inyuma yawo biruka ndavuga ati kumbe bya bintu bari babipanze cyantangura gupanika rero hewe turana ba telefone ashabara nitaba allo ni sawa ego tuzanira iyo telefone mwayivye mu journaliste ngo turabizi ko twayimwivye rero yaba basi batitavye batwe telefone y'ama content bari bahemukiye en plus de ça rero abantu bose baza baraba telefone bavuga ati sikia tunajiwa kama tunaiba journaliste atuwebe ko nyanataka urumva barbar kuno baba bameze ndavuga ati okay dima rero babikoze kugira ngo bankomeshe muga fin d'enfin twarayifashe dufatikanije n'abantu bo muri quartier bo muri yo quartier baramfashije turabarondera vraiment hasi hejuru uraza hano twagiye kubafatira ahantu bita mucari niyo ruguru Bana hamwe ugenda wavura kwera byanse kutambuka kwera gasozi ni kure vraiment si hafi bace barabafunga n'umudira cyo dusanga umudira bayewe yari yayimaze kuyigura yamaze kuyigurisha muri Kongo umva ko telefone yanje tatevye urumva kukiguma ngaha mu Burundi nayo kuyilokaliza nkayitora ariko niyo yaciye ayijabutsa ayigurisha muri Kongo aca ba oblige gutelefona mu Kongomani kugira yizanda ati telefone yasetse baca baguha wasanze ibintu byawe bikirimo ndane cyangwa byose bya bari ba formation bari bamaze guformata telefone cangira inzigo rero yo gutunga iyo telefone bagiziki ba formation wamengo ni kindi kintu bamaye atari ya telefone yanje nari nsanzwe menyereye cangira inzigo candayigurisha rero urumva barambabaje cyane bimwe biteye n'ubwoba nico gikomere ca mbere nagize mu pole sana bafana ba Nick Drip Show ngabo urarengeye gutunga Android bukuye iPhone n'ubundi nkatunga iPhone gira abafana ba Nick Drip Show guha iPhone bategeza kuzoyimpa ariko ahubwo ubwo bamfise nuko babandi nyene bamfana nibo bagaruka kuntera kace kugira bayinyage ninzu bobomora rero kandi wumve yuko bageze no kuri zone baranavuze ati uyu tunaje batakwenya na yishingwe rega ngo twamukurikiranye kera ngo turazi nahaba urumva yuko ari inkozi z'ikibi bankurikiranye kuva kera bari bamaze gutohoza homba camba oblige kwimuka kwanza ho naba urumva byakomeye camba oblige kwimuka kwanza ho naba kugira mbanze mpunge ati babasuma bamenye hagiye reka mbanze mpunge nje handi so tumaze bisi utubona ku mbuga zawe uvuga ngo ugomba kuba Miss Burundi Miss 2025 ni wewe ijya sasa dushaka ukusangiza abafana bawe byukuri uriteguriye kwitoza mu Miss Burundi ndavyiteguriye cyane bon nibaze yuko ivyo baraba byose antuka ndabifise nta biro vyinshi mfise ndafise taille yaba Miss française ego antuka ma condition yose yo muri Miss Burundi ndayafise ego uravyiteguriye cyane rero cyane gose uko rarabona uzoba mu kibanza cya kangahe bon ndashaka kuba muri batatu ba mbere ego
kuko ashira muri Miss Burundi hagendayo mugabo abubu uhora ubipostinga nkabona abafana bawe bavuga ngo tuzogutora by'ukuri wari blague wari beze cyangwa udavyiteguriye no ndavyiteguriye ko nzogenda kwiyandikisha none sense umubiri nk'wa Miss nzogenda gutegereza kugenda kuvyaza umusaruro umubiri wanje ya kuko mugabo jewe ndabona kumengo no hava ndonka ikibanza ca mbere sukwirata ya Miss Burundi bivanye n'ukuntu ukunzwe kuri bivanye n'ukuntu nkunzwe kandi tugiye ku bandi kuri Miss Burundi heruka vraiment nka muntu numwe twopinzana muri bo ya nimba hazoza nk'abaje la nepase canke hazoza baje ubu oya vraiment nzobajya kweri ya Repasi bari bamize gute baranepasi bon bari basanzwe antuka nta muntu umwe twari kuja hamwe muri bo niko ndabibona ariko ya nase musi Miss Burundi burya batora abakobwa beza canke batora abakobwa b'incabwenge bon batora abakobwa b'incabwenge bagatora n'abakobwa physiquement beza ego ya aru katugushimire cyane ku mwanya waduhaye ya twongera tuvuga ko aru tuzoma tumubazanira ngaha yes tukora content tubaha amakuru agezweho tubaha urusaku tubaha ibintu byose mwamukeneye so turabashimiye cyane mwe mwese mwafashe akanya mudukurikirana kuri Nick Drip Show ya turabakunda cyane